Ndasubiye kubakaze mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri nomoneje ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kure imwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro utosanga handi imbonesha kure ibashikiriza makuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza nimbonesha kure ibashikiriza makuru abanyagihugu baba banyigajwe haba mu nkino mu ndero muri politike gateka kazi na muntu mwipereza ndetse na makuru yose mutosanga kuzindi imbonesha kure ino mbonesha kure yanyu mukunda ya Isange TV ibashikiriza amakuru yose aba yabaye ko mu kinyigiro atunyarukiye mu makuru ariko ravugwa ngaha mu Burundi nyuma yuko ibimenyesha makuru bitandukanye bigarutse gukungene perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba yaragize uruhara rukomeye mu gandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kuri ubu ngubu amadosiye menshi yamaze gushirwa ahabona yagiriza perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuba yaragize uruhara rukomeye mwicwa ryakorewe umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari we Pierre Nkurunziza amakuru twahaye n'amasoko yacu bivuga ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yoba ari we yagambaniye umukuru w'igihugu wari urongoye igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aca aramugambanira aca yishwa kugira ngo perezida Evariste Ndayishimiye ashike ku butegetsi gusa kuri ubu ngubu amakuru aturuka mu bimenyesha makuru bitandukanye ari gukora amatohoza ari kuvuga ko perezida Evariste Ndayishimiye ari we yoba yaragambaniye uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza Pierre Nkurunziza biravuga ko kuri ubu ngubu ndabizi neza ko yamaze kuryamira ukuboko kw'abagabo gusa nkuko amakuru twahaye n'amasoko yacu abivuga nyuma yuko umuhungu wa Pierre Nkurunziza abandanyije akora amatohoza ku cyuba cyaragandaguye cyarateye igandagurwa rya se ari we Pierre Nkurunziza biravuga ko kuri ubu ngubu nawe yaciye acibwa umutwe amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ko perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaciye amwohereza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusa akaba yari yamaze kugambana kugira ngo uyu bace bamuca umutwe nta yindi mvo n'imvano rero imvo n'imvano nuko uyu muhungu wa Pierre Nkurunziza yagira abandanye akora amatohoza ku bivanye n'urupfu rwa se ari we Pierre Nkurunziza kuri ubu rero ni ishavu ntangere mu muryango wa Pierre Nkurunziza na cane cane abasigaye harimo umutamukanyi wiwe ari we Denise Bucumi Nkurunziza yumvishe inkuru y'agashavu ko umuhungu wiwe yoba yagambaniwe akaba aciye yishwa ibiro byose bikozwe na perezida Evariste Ndayishimiye amucishije umutwe wo kugira ntazi akora amatohoza ku bivanye n'urupfu rwa se ari we Pierre Nkurunziza yoba yarakorewe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye reka turaza kugaruka turabire hamwe ukungene byo bihagaze nyene nico bacateye ubwo rupfu rw'umuhungu wa Pierre Nkurunziza mwene makuru Ngozi amaze hari kuvugwa umugabo yoba amaze iminsi ine mu gasho yagirizwa gushurashuza umunyeshure biravuga ko yoba ari umugabo w'imyaka 30 asanzwe aba ku mutumba Bombe muri commune Tangara yafashwe kuwa kane ntwarane 2025 ku mugoroba inyuma yaho ashurashuje umunyeshure umwigeme yiga mwaka wa gatandatu kw'ishure shingiro rya Mugirampeke muri commune Tangara nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza uwo mugabo rero yafashwe apfungiwe mu gasho k'igipolisi muri commune Tangara aho inyamiramabi ziriko zirakorera amatohoza yimbitse na dosiye by'uwo nyene yagirizwa gushurashuza uwo mwigeme w'umunyeshure abajejwe intwaro bakaba rero bariko ngo bakurikiranira hafi iyo dosiye bongera bafasha uwo mwana ngo yahuye n'izo ngorane mwishirahamwe riharanira agateka k'abana FENADEB bagaterera ibyatsi iyo ngeso yo konona abana yasubiriye kuvugwa kuko ngo kuva mu kwezi kwa gatatu gutanguye havugwa ko ngabana bashika babiri bafise imyaka 15 bashurashujwe n'abagabo bakuze tuvuye kuri iyo nkuru
yo gushurashuza abana bo mu ntara ya Ngozi ariko biriko biravugwa. Reka tunyarukire mu bindi bice bitandukanye aho mu Burundi rero biriko bavuga ko kunywanisha abarundi ari ngombwa, ni kaba kandi uyu ari umugambi ukenewe cyane kandi ko umaze gutangura gushirwa mu ngiro na leta y'ibisata bimwe bitandukanye. Ivyo nivyo biravugwa ko ari ivyaraye bishikirijwe na Petero Karaveri Ndayicariye, umukuru w'umugwi ujejwe ukuri ndetse no kurekuriranira CVR. Ni mu gihe kandi kuri uyu wa indwi ntwarane 2025 hari haramutse hatunganywa inama yo guhanahana ivyumviro yahuje abaserukira leta, amadini, amashirahamwe atandukanye hamwe ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye. Pierre Karaveri Ndayicariye yamenyesheje ko kunywanisha abarundi ari urugendo rurerure, rusaba kandi ko abarundi bemera ubwa mbere ko hari ibyabaye, hari ndetse ubwicanyi bwabaye mu gihugu, hari kandi ababikoze n'ababikorewe. Muri ivyo rero hari ibiraba ababikorewe n'ibiraba ababikoze. Uwo mukuru asigura ko abakoze amabi hari intambwe barinda gushikako, ababishoboye ngo bakemanga ko bacumuye bakabibwira abo bacumuye ko n'igihugu. Ababikorewe nabo barafise ingene baremererwa n'ivyo baciyemwo nko kubura ababo no kunyarwa ivyabo. Abo rero babikorewe bakiriho barafise umutwaro ubaremereye biremetse ku buryo batanze. Kuriyo nyene biravuga ko ababikorewe nabo ngo barafise ingene baremerewe n'ivyo baciyemo nko kubura ababo no kunyarwa ivyabo. Abo rero babikorewe bakiriho barafise umutwaro ubaremereye cane biremetse ngo ku buryo batanze ikigongwe, baramutse batanze ikigongwe baba baruhutse bikuye kandi wa muzigo bama bagendana. Ndayicariye yamenyesheje kandi ko ku mugambi wo kunywanisha abarundi ari ngombwa, ari umugambi ukenewe kandi ko leta imaze gutangura kuwurangura mu bisata bitandukanye, na cane cane mu bikorwa biha igihugu inyungu rusange. Abantu benshi nko kubaka amabarabara, amashure, amavuriro ndetse aho atahora n'ibindi bikorwa bitandukanye. Abitabiriye iyo nama barahurije cane ku ruhara rw'inzego za leta, nayo ngo irafise ibikorwa bitandukanye bihambaye itegerezwa ngo gukora. Basavye kandi CVR ko ibikorwa nyaruka ngo kandi igiheze bogishikiriza, kuko ivyo uwo mugwi umaze igihe kirekire abantu bararambirwa bakanatakaza icizere. Ku rundi ruhande hari abashigikiye ko CVR itonyarutsa ibikorwa vyayo kugira ntibahave bapfuvya inkono itarasha ngo narirya. Isanzwe ifise ibikorwa vyinshi harimwo n'ibikorwa CNTB yari isigaranye. Mu yandi makuru, mu ntara ya Cibitoke uwagirizwa kwica umwana wiwe yaciriwe gufungwa imyaka 20 na sentare nkuru y'igihugu y'iyo ntara. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 6 ntwarane 2025 niho mu ntara ya Cibitoke
ari imbere ya sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Cibitoke. Jean Paul Hakizimana yaciriwe igihano cyo gufunga imyaka 20 ndetse no kuriha ihadabu ringana n'amafaranga 100 n'inyuma kandi yaho uwo mugabo yagiriwe n'icaha cyo kwaka ubuzima umwana wiwe umuhungu afise imyaka 15. Naho sentare yamuciriye ico gihano uwo bivugwa ko yagandaguye umuhungu wiwe ntiyigeze yemera icaha yagirizwa. Uwo mugabo kandi yisiguye amenyesha sentare ko ataruharanamba na rumwe abifisemo kuko ngo atantumbero yarafise yo kwica umwana wiwe. Ico caha yagirizwa bikavugwa ko cakozwe igenekerezo rya 22 Ruhuhuma 2025. Aha ni nyuma yaho uwo mugabo ngo oyoba yakubise umuhungu wiwe amuhora gusohora imodoka ataruhusha yamuhaye, ndetse ngo bikaba byanatumye uwo muhungu akomereka cyane mu mutwe acata bikavugwa nyine yaciye ata ubwenge ivyamuviriyemo ndetse no gupfa. Reka rero mbisozereye amakuru yacu ngaha. Amakuru twari dufise kuri iyi saha yari amakuru twariko turakorerwa n'amatohoza ku byari biriko biravugwa ngaha mu Burundi. Kuri ubu rero amakuru dufise nuko kuri ubu ngubu muri leta y'u Burundi ibintu vyamaze kuyangara nk'uko tubibabwiye nyene. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba agambaniye umuhungu wa Pierre Nkurunziza. Kuri ubu ngubu rero akaba ajyamiye ukuboko kw'abagabo. Reka tuzozerera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweho, amakuru menshi mushikirizwa n'imbonesha kwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro tusanga handi. Reka mwibuze byo nesa aboneza ndetse na pakidaje kugira zorabona amakuru n'ibiganiro tukugeza ko 5 kuri 5. Reka tuzozerera ngaha, turaza gusubira mu makuru aza kuba agezweho.